Iteka n'umunezero ntangire vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza gahakumbanisha kure yacu kandi yanyu ya Isi TV banisha kure himwe rudende ibashikiriza amakuru atandukanye abavugwa hirya nino ibivugwa mu bimenyesha amakuru yagiye aratangazwa n'abategetsi ibindi vyose mutegerezwa kumenya kubibera mu gihugu. Vyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo turazi ko mwamurindiriye ko tubashikiriza amakuru n'ibiganiro vya misi yose tugenda tubatohoreza. Murano makuru turaza gushamikira cane ku ngingo hirabana n'abarundi baja mu gihugu ca Serbia. Hari amasezerano Uburundi bufitanye n'ico gihugu ariko abarundi bakaba bariko barahura n'ingorane baja muri ico gihugu mbere bamwe bakabandiniriza mu bindi bihugu bitandukanye kurondera ubuzima ariko hari n'ahantu bugaranirwa kugira bagarukanwe mu Burundi nabo baba batashoboye gusigura icatumye bahunga igihugu. Abo bugaraniye aho baba bugaraniwe kugira bagarukanwe mu gihugu hari abagiye kugarukanwa ku kibuga c'indege Major Ndadaye Bujumbura baraza kuhashikanwa baraza kugaruka gute ese amakuru arabana nabo barundi bayifashe gute ikibazo cabo barundi baja muri Serbia coba cimeze gute amakuru yihuta tugiye kugushikiriza byose turaza kugenda tubica irya nino. Banywanyi bacu ngira ndakwibutse uko ibirabana nabo barundi baja muri Serbia bajayo ndetse nico bamwe n'abandi basaba kugira leta y'u Burundi bashe gutora umuti w'ico kibazo babikurikiranira hafi basaba iki leta y'u Burundi. Abo barundi barenga amajana 4 bategerejwe ku kibuga c'indege Major Ndadaye kugarukanwa bo bakuri ubu barihe ivyo navyo turaza kubigarukako ariko imbere yuko tubijamwo neza nkubwira ivyabo barundi bashikira ndetse n'andi makuru mashasha hejeje gutangazwa. Hari itangazo ryasohowe kuri wa 25 Nyakanga 2022 iryo tangazo rikaba rigira ico risaba leta y'u Burundi leta ngo ikwiye gukurikiranira hafi amasezerano y'ivyo bihugu kugira ngo ntatere ibibazo ibindi bihugu. N'iryo tangazo ryasohowe kuri wa 25 Nyakanga 2022 Prime Barubukeye arongo yishira hamwe Onarecte Uweto Frere gishinze kurwanya ubwimukira bwo mu kinyegero ubugurano bwa none hamwe n'amabi akoregwa abagore n'abana risaba leta y'u Burundi gukurikiranira hafi abaja mu gihugu ca Serbia kugira ngo amasezerano y'ivyo bihugu yatewe ko umukono kuwa 20 Ruhuhuma 2022 akemezwa n'inama nshingamateka y'u Burundi kuwa 25 Ruheshi 2022 ntatere ibibazo ibindi bihugu bihana imbibe n'igihugu ca Serbia. Ivyo habishikirije kubera ngo bimaze kwibonekeza ko abarundi bafata ingendo baja mu gihugu ca Serbia bahaca bafise umugambi wo kubandanya mu bindi bihugu bibanyi nk'Ubudage, Belgique, Autriche, Slovenie, Suisse babanje guca mu nzira zo mu binywabi. Givyo rero bituma hari abigirira ingorane, ivyo bituma hari abagirira ingorane mu rugendo bagakubagurwa aho mbere hari n'umusore w'imyaka 26 aheruka kwitaba Imana kwigenekerezo rya 16 Nyakanga 2022 mu gihe yariko aragerageza kujabuka mu kinywabi yerekeza mu gihugu ca Allemagne. Ikindi ngo nuko leta y'u Burundi ikwiye kugaba kuko ngo ayo masezerano
atavuga ko abazoba bashitse muri Serbia bashobora kuzoca babandanya mu bihugu bibanye. Kubwa Prime Mbarubukeye ngo leta yofasha kugira ngo habeho amashirahamwe canke amasosiyete ashinga ibigo ngaha mu Burundi kugira ngo abazoba bifuza kuja muri ico gihugu babanze bahabwe inyigisho gutyo bazojeyo bazi ivyo bagiyemwo kandi bakurikije amategeko, bamenye ibijanye n'urwo rugendo, ivyo amategeko ari muri ayo masezerano abemerera nk'uburenganzira hamwe n'ingorane bashobora guhura nazo baciye mu nzira zo mu binywabi. Twobibutsa ko Serbia ubwayo atakibazo kinini itewe n'abajayo kubera benshi batakihaguma, ariko hariho ibihugu bitewe ikibazo n'uwo muzo w'abaca mu nzira zitazwi, nk'akarorero igihugu ca Autriche aho mbere hari abarundi bamaze gupfungwa bagezeyo. Ahandi ni mu gihugu c'Ububirigi aho hari abugaraniwe mu bigo bita centre fermé, aho mu minsi iri imbere bazosubizwa inyuma. Muri ico gihugu rero nyene hakaba hariko harirwa ingingo zotuma batangira abaza muri ico gihugu baciye mu nzira Burundi, Ethiopia, Serbia. Ivyo rero hakaba ari ivyo bibazo bitandukanye, ndetse abantu babona aho kugwa ibishoboka vyose kugira abarundi babandanya guhura n'ibibazo baja muri Serbia babashe gutabagwa. Ariko abantu bakibaza kuki Barundi bariko barava mu gihugu ku bwinshi, mbere bariko barahunga kuko biboneka ko ubuzima butifashe neza mu gihugu, bigatuma abarundi bava mu gihugu ku murindi wo hejuru cane. Ariko nanone abandi bakibaza kuki abategetsi b'u Burundi batiyumvira igituma abarundi bashaka kuva mu gihugu, ahubwo nyabona abategetsi bagafasha abarundi kuva mu gihugu ku bwinshi. Ivyo biboneka ko ari ikibazo gikomeye cane, kuko abarundi bangana uko bose barondera kuva mu gihugu, vyerekana ko igihugu harimwo ibibazo abategetsi bategerezwa gutorera umuti, aho kubafasha ahubwo kubandanya bahunga igihugu. Ivyo nibivugwa bamwe n'abandi babona ibiriko biraba. Ariko nanone hari amakuru arabana n'abarundi bagiye kugarukanwa mu gihugu, aho barindiriye ko nyene hari buze kuronka uburyo bagarukanwa mu gihugu cabo. Muti vyoba vyifashe gute? Muri Serbia ntabwo vyoroshe. Mu masaha ari imbere abagiye muri Serbia baragaruka i Bujumbura, kuko ngo Burundi nta masezerano yo kuja muri Belgique ata visa ahari. Ahugaraniyemwo abarundi bashitse bavuye muri Serbia bibananira kwisigura impamvu bahunze. Ubu abagera ku 412 biteguriwe kugarukanwa i Bujumbura. Ndakwibutse ko mu rugendo yahoramwo i New York muri ya nama ya bose ya ONU, Perezida Ndayishimiye yabonanye na Perezida Bohutu Pahor wa Slovenia, akaba ari igihugu gihambaye cane ku barundi bariko baca muri Serbia mu kwinjira ku butaka bw'ubumwe bwa Buraya na Espace Schengen. Ibi rero birashobora gukurikirwa n'ingingo zijanye n'abarundi baja muri Serbia. Inkuru ijanye n'ibibazo benshi bamaze iminsi batubaza, tukaba twarayibashikirije mu makuru yacu buheruka. Ku batarashoboye kuyikurikira mwoyumviriza uko vyifashe. Muri ino ndwi twaronse ubutumwa bwinshi cane bw'abatubaza amakuru y'ivyo kuja muri Serbia. Hari benshi basavye ko tubabariza ko ata abantu bagifatwa ku kibuga c'indege ca Belgrade muri Serbia. Hari ababajije nimba uburenganzira bwahawe abarundi bwo kwinjira muri Serbia badasabwe visa buzohava bufutwa vuba. Hari ababajije nimba bobandaniriza mu kihe gihugu n'ibindi. Urudandaza ruteye ubwoba mu Burundi.
Igihe twabashikiriza ubwa mbere ku kibazo c'abarundi baja muri Serbia, twariko twiyamiriza urudandaza rw'ubusuma rwariko rukorwa n'abarundi bari muri Serbia bahenda abantu bakabatangisha amamiliyoni ngo bariko barabafasha kandi atana kimwe babafasha. Twariko kandi turiyamiriza amabi abarundi batari bake bariko barakorerwa bageze ku kibuga c'indege ca Belgrade muri Serbia. Munyuma twaravuze ku barundi bagize ivyago bageze mu kibuga c'indege ca Istanbul muri Turukiya kugeza naho basubizwa mu Burundi. Ubu none vyifashe gute? Ikibazo c'abarundi binjira ku kibuga c'indege ca Belgrade bagakubitwa bagahohoterwa bikomeye carahagaze inyuma gato y'inkuru twavyanditseko. Bamwe mu barundi bariyo barayihaye ibinyamakuru vyaho birayandika neza mu rurimi rwaho, vyarafashije cane. Ikibazo c'abarundi basubizwa inyuma bageze ku kibuga c'indege ca Istanbul ntiduherutse kucumva. Ikibazo gisigaye muri kino gihe ni c'abasuma bari Bujumbura bagize ivyo kuja muri Serbia, urudandaza rukomeye cane bigeze aho hari abantu bakwa imiliyoni 8 canke 10 kugira bakore urwo rugendo, bakabwirwa ko baca babariha abo bita abapaseri bafasha ngo kubandanya mu bindi bihugu vya Buraya. Aha twobibutsa ko kuja muri Serbia uri umurundi bisaba ibintu bitatu gusa iruhande ya pasiporo y'umurundi. Icambere ni itike y'indege, igiciro coba cababa imiliyoni 3 z'amarundi, kuba wafatishije ihoteli muri Serbia mu misi ingana n'igihe uzovirayo, no kuvuga barabira ku gihe itike yawe ivuga ko uzosubirira inyuma. Kwerekana ko ufise mu mufuko amafaranga azokubeshaho mu misi uzomarayo. Bamwe mu basuma babesha ko babagurira umutumiro invitation kujayo, bakaca babaka ibitagenda ngo bariko babagurira iyo invitation. Ico ni ikinyoma. Ugeze muri Serbia birashoboka kubandanya mu bindi bihugu vya Buraya. Benshi mu bariko barondera kuja muri Serbia intumbero nyamukuru no kubandanya mu bindi bihugu vy'ubumwe bwa Buraya birimwo Ububirigi, Ubudagi, Ubusuwisi, Autriche, ariko ivyo ntibishoboka biciye mu mategeko. Abo bishika bakabandanya bibasaba guca mu nzira zitoroshe, bavuye muri Serbia baca babandanya muri Bosoni, igice kigoye cane bakibamwo bava muri Bosoni binjira muri Croatia. Aho niho urugendo rubagorera bikomeye kuko abapolisi ba Croatia baba batangiriye. Bamwe baramara iminsi barara mw'ishamba barindiriye ko vyokunda bakinjira. Abatomboye barafatwa n'igipolisi ca Croatia kikabajana mw'ikambi y'impunzi, aho niho basubira gutoroka bakabandanya muri Slovenia. Uru rugendo barubonamwo amagorwa akomeye. Mu ntahe zabo zabahaciye bakaba bavuga ko baduga umusozi utoroshe, ko baca uruzi rugoye kujabuka, bamwe bakanatwagwa. Abashoboye kwinjira muri Slovenia bagashigwa mu makambi y'impunzi, aho baba bageze mu karere bita Espace Schengen kagizwe n'ibihugu 26 vya Buraya. Muri ako karere abantu bose bararekuriwe gutembera mu mwidegemvyo, ni nkuko womengo nta mbibe z'ibihugu zikibaho. Ariko kugira ntibiboneke ko bahunze ikambi muri Slovenia, benshi basohoka ikambi atana kimwe bafise, bagasohoka nk'abagiye gutembera bisanzwe. Ni gutyo rero hari abashika mu bihugu bitandukanye atana kimwe basigaranye, bavuye muri Slovenia babandaniriza
mu gihugu bashaka ca Buraya. Mbega hoho abageze mu bindi bihugu baroroherwa? Benshi binjira muri ivyo bihugu babwiwe ko bazoshika bakigwa neza, bahembwa, bahabwa amazu, ariko urundi rugamba rutoroshe ruba rutanguye rwo kuronka impapuro zo kuba muri ivyo bihugu. Muri ino minsi mu Bubiligi haraboneka abarundi benshi barara hanze mu magare canke mu bindi bibanza rusangi. Hari abafise ibibazo vyo gufungura kubera basanze ibibanza vyo kwakira abasaba ubuhungiro centre d'asile vyuzuye. Ikindi benshi bava mu Burundi batazi nuko kugira uronke ubuhungiro utegerezwa gusigura impamvu wahunze igihugu cawe kandi ugatanga ivyemezo. Hari abaza i Buraya batazi ko ivyo bintu ari urubanza rukomeye, ko bazonakenera umwavoka abafasha. Iyo ivyemezo umuntu atanze basanze bidafashe, arafatwa akurizwa indege agasubizwa iyo yazananye. Nimba ugiye gusaba ubuhungiro ukaba utarabiteguye ukiri mu Burundi, urashobora kuzohura n'ingorane zikomeye cane. Ubazwa n'abantu baba bafise amakuru menshi ku Burundi, biranashika ivyo wavuze bikanarungikirwa abaharanira agateka ka muntu, bakabibaha bataberetse izina ryawe kugira ngo bahinyuze ko ivyo wavuze vyabayeho koko. Mbega amasezerano y'u Burundi na Serbia yoba yimirije gufutwa? Ico kintu naho ndacumva kivugwa n'abakora urwo rudandaza kugira ngo baryoshe abantu ngo babanyarukirize kubaha amahera. Ayo masezerano avugwa yabayeho kubera Burundi bwahakanye ubwigenge bw'igihugu ca Kosovo. Kosovo ikaba yahoze ari intara ya Serbia. Serbia nta kibazo kinini itewe n'abajayo kubera benshi batakihaguma, ariko hariho ibihugu bitewe ikibazo n'uwo muzo w'abaca mu nzira zitazwi. Hari abarundi bamaze gufungwa bageze muri Autriche, hari abugaraniwe mu vyo bita centre ferme mu Bubiligi, bisigura ko ari ababategurirwa gusubizwa inyuma. Ububiligi bukaba bwaratangaje muri iri ci riheze ko bwamaze kubona ko hariho inzira nshasha yubutse Burundi, Ethiopia, Serbia, ariko iriko irasuka abarundi benshi muri ico gihugu, kandi ko bugiye kwiga ingingo zo kubuza abaca muri izo nzira kubandanya baza mu Bubiligi. Ntawuzi ikizokurikira. Nimba vy'ukuri ufise impamvu zigutuma utegerezwa guhunga Uburundi, urategura neza urwo rugendo rwawe. Aho hantu ugiye ntibaguhende ngo ni mwijuru. Uramenya ko utanguye urundi rugamba rw'ubuzima. Hariho abo rwerera bagatera imbere, hari n'abo ruvyarira ivyago batigeze bibaza. Bamwe rero bikabaviramwo n'ingwara zihahamuka. Utagira impapuro zo kuhaba, aho uba ugowe cane. Ntuhirahire ngo uve mu Burundi. Ico kibazo c'ingene uzoburana utaciyumviriye ko uragenda, kandi wibuke ko ushobora gusubizwa inyuma. Ntusige ufuse ibikubeshaho vyose mu Burundi. Abagenda bafise impamvu, umwiheburo ni mwinshi. Hari abagenda kubera imvo z'umutekano, babayeho bumva bacunzwe. Iyo bukeye batamenya ko ritarenga badafashwe, iyo bwije batamenya ko budaca badafashwe. Abo babayeho biyumva nk'abanyororo canke nk'abanyamahanga mu gihugu cabo. Hari abandi bagenda kubera imvo zo kubura akazi, bakabona ko atakazoza bagifise mu gihugu, vyose bisigaye bitangwa kuri ka mwana wa mama.
hari n'abamaneko bariko bararungikwa n'iperereza, bamwe bose barafise imvo zituma bagenda, si twebwe bo kubacira urubanza, ariko ubusuma buriko burakogwa buciye muri ivyo bintu bwo burakwiye kugwanywa.